Ikaze kuri G4G nongeye kubaramutsa ndababwira ati mwiriwe canke mwakeye bivanye naho muherereye. Uyu munsi kuri G4G kwa twongeye kugaruka nyuma y'igihe kirekire umuntu ataboneka kuri iyi channel. Abandi abashimira mwese mwakomeje kubandanya mukurikira ibiganiro vya G4G. Ikaze kuri G4G. Buri mushasha wisanze hano hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije. Uyu munsi rero nkuko vyama tugiye kurabira hamwe bimwe mu bintu umuntu ashobora kwicuza mu gihe kiri imbere canke mu gihe c'ubusaza bwiwe, ugasanga rimwe na rimwe n'ibintu yabayemwo mu gihe c'imyaka guhera ku myaka 16 kugera ku 35 wamara kurenga mw'ivyo bihe ugasanga ibintu bimwe bimwe uricuza uvuga ati iyo biba vyaragenze uko canke yanabikoze uko canke iyo biza kugenda kuriya. Akenshi aho kantu abantu bose tuba tugafise akantu ko kwicuza, ariko hariho abantu usanga bicuza cane bivanye n'ivyo bakoze canke n'imyanzuro bafashe mu buzima bwabo. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe bimwe mu bintu bizotuma wicuza mu gihe uzoba uri mu myaka y'ubukure canke uzoba uri kurakura. Ikintu ca mbere abantu benshi usanga bicuza ni gushingirwa n'umuntu canke kurongora umuntu afise ingeso mudahuje canke afise ingeso mbi canke umuntu mubi muri make. Abahinga canke abantu bajejwe ivyingo bavuga yuko 80% y'abantu bari mu ngo uwosubira kubatoza akababwira ati ese uwosubira mu busore hanyuma ugahitamwo yuko mubana n'umugore wawe wosubira ukemera, abenshi 80% bari mu ngo botora oya. Rero akenshi usanga abantu bicuza bakicuza ku mahitamwo bagize cane cane ku bintu vyerekeye gushingirwa. Iki kintu ni ikintu gikomeye cane mu buzima, kandi akenshi abantu benshi banegirija mu gihe mu guhitamwo abo bazokubakana canke bazobana bagendera ku marangamutima canke bagendera mu gushimisha umubiri no gushimisha ijisho, ariko bakibagira yuko inyuma y'ivyo vyose hariho ubundi buzima burebure. Abari umuntu muba muhisemo kuzobana ubuzima bwanyu bwose, imba wamushimiye umubiri canke wamushimiye ko azoryohera ijisho ryawe, nuko umuntu agenda akura kandi bihinduka. Ariko ugasanga inyuma y'igihe kirekire mwarabanye ko muragendana ibintu bigenda bihinduka, ugasanga washatse nabi canke wahisemwo nabi ugasigara wicuza uvuga ati kubera iki iyi ngeso nayirengagije, nabona umenga afise amataye meza mugabo iyi ngeso nkayibona nkayirengagiza ati bizohinduka canke bizogenda kuri. Ugasanga iyo ugeze mu myaka 45 tanguye kubona yuko washatse nabi canke wahisemwo nabo muzobana. Iki rero ni ikintu kimwe ca mbere abantu benshi bicuza, haba ku bagore haba ku bagabo. Iyo bari mu rugo baravuga bati iyo fuma mbana naka, iyo fuma bigenda uku canke iyo Imana yosubiza ibihe inyuma ati no kwitonda. Akenshi uzosanga abagore akubwira ati mukobwa ivy'urugo uzobanze witonde, ati iyo ndabimenya sinari kurongorwa nkiri muto nari kubanza ngakura. Uwundi akavuga ati iyo ndabimenya nari kugira mariage ngize gute naramaze gukura fise ibintu vyanje, kubera yuko umugabo hari kuntu afata nabi bivanye n'ukuntu atakazi fise. Cyangwa ugasanga umugabo nawe avuga ati jewe iyo ndabimenya nari kubanza kurindira nkaronka ibintu biriya kugira ngo nzotware umugore twumvikana. Rero iki kintu imbere yuko ugenda guhitamwo umugore muzobana ubanze wicare canke umuntu muzobana ubuzima bwanyu bwose usuzume urabe neza, hama rimwe na rimwe ubaza Imana uvuga ati Imana uyu muntu muradukwiranye, kubera yuko aya kenshi niho ubuzima bupfira. Yego naho mwobana mukagira divorce inyuma y'imisi 3 canke inyuma y'imyaka 3, nukuvuga yuko titre yawe uzoba uri mu divorce. Uko bizogenda uko ariko kose bazovuga tugiye avuye ku mugabo, kandi azoba ari gikomere ufise mu buzima ku buryo udashobora kuba ku rundi rugo neza, kubera ko uzoguma wibuka ivyatanguye ivyakubayeho n'agakosa gatoyi ko kubaho mu rundi rugo uvuga ati bigira bibe nka vya bindi bigira bibe nka vya bindi, kubera yuko amahitamwo ni rimwe, ibisigaye ni bikomere umuntu abana navyo. Rero iki nico kintu ca mbere abantu bicuza mu buzima bwabo. Ikintu ca kabiri abantu bakuze canke abantu bamaze kugera mu myaka y'ubukure bicuza n'amahigwe umuntu aba yaragize akiri umujene canke akiri muto akayapfisha ubusa, aguma yibwira ngo ejo haracahari, ejo haracahari, ejo haracahari. Akenshi ukiri muto ubuzima buba bumeze nkaho bugikunda, ibintu byose ubona umenga biracashoboka, imiryango yose ibipfunguye ayuguruye, ushobora kwinjira hose, ushobora gukora icyo cyose, ushobora no guta umwanya mu bintu byabyo byose. Ariko iyo abuze yuko umunsi bukeye
canke umunsi uheze aba ari uvuye katawongeyeko, niho womenya yuko ufise ibintu byinshi uzokwicuza mu buzima. Rero iki kintu ushobora gusanga wowe ufise ama opportunité ukaronka ibintu vyo gukora vyinshi ariko ukavuga ati nzoba ndabikora ejo, ugasanga imiryango imwe imwe iriko iragenda yiyugara, hanyuma wamara gukura ugashikana ukavuga ati iyo ndabimenya nari gukora ibi n'ibi. Akenshi uzosanga sinzi kurashika ahantu usanga bafise opportunité yo gukora ikintu, yo kwiga ururimi rushasha canke yo kwiga umwuga kanaka, ariko ukavuga ati ibi nzoba ndabikora reka manze ndyoherwe, hanyuma ugashikana ugasanga vya bintu batamubikeneye ugatangura kwicuza uvuga ngo iyo ndavyiga nanje bimeze uko, iyo ndabikora nanje bimeze uko. Rero n'iki kintu abantu barakunda kucicuza cyane ku mahirwe bagira iyo bakiri bato. Ikintu ca gatatu abantu benshi bicuza iyo bamaze gukura ni ibiraro wagiye usambura canke ibiraro wagiye turira. Akenshi uzosanga ukiri umujene canke umuntu akifise amaraso ashushe aba yumva yuko ibintu vyose abishoboye, aba yumva yuko ata abantu benshi akeneye, kubera yuko abantu benshi bamubwira ati ubuto burahenda bimeze uko, akaca abona yuko abantu bose bamuhanura aba ariko baramubesha canke batamukunda. Rero iyo umaze gukura wamara kugera mu myaka 40-45 hari igihe ushobora kuja gusaba uwo wimye, ivyo vyama vyabaye ugasanga umuntu mwatandukanye nabi, mwarashwanye cyane, uramubwira yuko atazigera umukenera mu buzima bwawe, mwe wasanga prisi ukura uguye mu kintu canke hageze ikintu wumva ukeneye wa muntu, ariko ukiyumvira ati mbe ndahera he, ndamuhera n'amakonflit twagiranye, canke ugasanga wewe kiri mutoya canke mukira abajene wari ushoboye, uzosanga akenshi kwishura abantu bize ishure barabizi, ugasanga umwana umwe yabo wa mbere akamubwira ati bananyereka ibi bigenda, ukavuga ati reka buri kijuje no kwereka, hanyuma ubuzima bukazunguruka usanga wa wundi yahora abo wa mbere ubuzima bwaranzwe, usanga wa wundi nawe ni mu businessman canke afise ibindi bintu arimo, akicinjira muri biro yiwe canke agiye ahantu akaca asanga hari wa wundi, akaca abura n'ico avuga kubera yuko yamufashe nabi kera, avuga ngo wewe nta bwenge ugira, ariko ubuzima bagahinduka. Rero iyo ubwira turira ibiraro aho uciye hose abantu bose bafata nkuko ataco bamaze, kubera yuko ufise imyaka, ufise amaraso agishushe canke kubera uko ushoboye ikintu kanaka. Akenshi ivyo bintu biravyicuza mu buzima. Iyo uhuye na wa muntu wasuzugura, iyo uhuye na wa muntu abona yuko ataco amaze, ugasanga niwe ari hejuru yawe, niwe afise ubufasha wipfuza. Akenshi abantu benshi baravyicuza ibi bintu. Ikindi kintu ca kane arico cingira akamaro cyane abantu benshi bakunda kwicuza mu buzima kenshi, kandi niko kiremwa muntu gikoze, no kwicuza amahitamo bagize. Aha ni ibintu biri mu mice myinshi cyane. Akicuza amahitamo yagize mu gutoranya abagenzi, akicuza amahitamo yagize rimwe na rimwe ku bintu yize, amahitamo yagize ku bantu bagiye basohokana, amahitamo yagize ku bantu bankanye, ugasanga yari afise umuntu yamukunda muga akavuga ati nzoronka n'uwundi, akamuheba akamwitwaraho nabi, mu nyuma yamara gukura agaca ahura n'uwundi amubaza umutima akavuga ati naka kwe yarankunda canke naka byari bimeze uko, iyo ngumana nawe. Ugasanga ni ibintu n'amadecision mwamwe yagiye afata mu buzima, ugasanga uko imyaka igenda canke uko igihe kinini gishira ugasanga arayicuza. Twese dufise ibintu twicuza mu buzima, twese dufise ibintu byatubayeho canke dufise ibintu twakoze, iyo twicaye tukiyumvira twicuza. Rero nimba ushaka kugenda gufata decision utazicuza, icara wiyumvira ati iki kintu ngira nkore canke iki kintu ngira mpitemwo, inyuma y'imyaka 10 canke inyuma y'imyaka myinshi nzoshobora guhagarara ndakidefend canke nzoshobora guhagarara numve ko ndacishimiye. Hari abantu usanga kenshi barakoze ibintu mugabo yashika ahantu ugasanga ntagishaka nuko bavuga ko yabaye mu byo bintu kubera isoni canke kubera adashaka abantu babimenya. Rero nimba ushaka gukora ikintu canke amahitamo ushaka ko no munsi, banza wiyumvire kuri kazoza uvuga ati ese ni nabandi umupapa canke ndi se w'abana canke ndi nyina w'abana, iki kintu ndiko ndakora no munsi kizompesha icubahiro imbere y'abana banje, mpagarare mvuge nk'umuvyeyi ati byari bimeze uko. Rero iki kintu abantu benshi baracicuza, sitse ku bajene baba kiko barirondera, ariko barondera ubuzima, usanga bahura n'ibintu byinshi mugabo kora ikintu wumva ati jewe nyuma y'imyaka 10 ikintu ndashaka kwidefanda, ndashaka guhagarara nkavuga ati iki kintu ndi fiere naco. Jewe mpisemo kuvuga ibi bintu bine kuko ivyo mbona cyane nivyo vyingira akamaro. Hari n'ibindi bintu byinshi kwera yuko ubuzima bw'umuntu buba butandukanye n'ubwundi, kandi iyo ugiye mu detail ubuzima bw'umuntu ni burebure, ni inkuru, ni igitabo kidahera, ni igitabo kidafise iherezo. Mwakoze kumviriza iki kiganiro jewe wumva ni Loy Jeff kuri Jeff nkaba ndabashimiye cyane. Murakoze mwandanye mukora subscribe kugira ngo umuryango wacu kure tubandanye twigishanya isi yahigeze. Murakoze.